yuko abakenyezi bahitanwa n'imbanyi bakiri benshi cyane 500 ku bagore 100 bibaruka murumva ko ari igitigiri kinini cyane. Kenshi biva kutamenya abakenyezi ntibabizi hama twagira twovuga gute n'abanonosoye kwakira abakenyezi si benshi duhereye ku rwego rwacu twe turi nk'ijana gusa ku gihugu cyose kandi shiramwe mpuzamakungu OMS irokomanda ihimiriza umukenyezi wanonosoye kuba bavyeyi baruka 200,000 nukuvuga ko dukeneye abakenyezi abanonosoye kwibakisha abakenyezi barenga 5,000 urumva baracari jana gusa ni bake bazi kwakira abakenyezi. Hanyuma amavuriro mugabo ariho ariko kumbure abanyagihugu ntibarabyumva neza ko babwiza kwibarukira kwa muganga. Mwabonye ibitigiri baduhaye umva rero bataramenya kwibarukira kwa muganga ntibashobora kwaje kwa muganga canke bakagenda batevye ingaruka mbi zamaze gutangura. Nico gituma rero abakenyezi bagitanwa n'imbanyi nyinshi. Twosaba yuko bagwiza banonosoye kwakira abakenyezi mavuriro hose bakabasangaho. Hanyuma kubera leta yarageze intambwe nini ya cyane amavuriro yose yamayugure ariko bagahimiriza bakigisha abaforoma bariko barabigisha ariko ntibarigisha intara zose aho bageze bakabigisha ingene bakira abakenyezi bakongera bakaja mu bakenyezi ubwabo haje abakenyezi bagiye gupimisha imbanyi bakabigisha nukuvuga ngo signe d'alerte bavuga ibimenyetso bikuru byerekana ko umukenyezi ageramiwe abakenyezi bose bakamenya bati iki kimenyetso ndakibonye ndageramiwe n'imbanyi agacamenya kwihutira kuja kwa muganga hakiri kare.